kwifotoza. Hariho abantu uje no gukora mu isengero ubanza kuraba uti mbega padiri mukuru ntihari yambonye, ukacuca no kumuramutsa kugira abone ko nawe ufise umuduga waje gukora isengero, mbega wambonye. Ubu ni navyo dusigaye tugira. Iyo tugiye kujana utwo kurya twaboro tubanza kumurya ko posteri, ukifotoza selfie ukaca ushira kuri stati ngo ndakunina hazamana wampaye ivyo ndya n'ivyo mfashisha boro. Aho Yezu atubwira ngo intera yawe wayironse. Ntiwashatse kwifotoza, ntiwashatse kwiyereka padiri mukuru yakubonye, affaire terminée. Nturindire ibindi, kuko iyo ukenera intera ivuye mw'ijuru waza ugakoropa mu gacerere kawe. Yezu yakubonye n'igihe wahaguruka yakubonye, akazomenya nawe ukuntu agusubiriza mu ndumane. Ibintu rero vy'ukuza turifotoza, ushitse ngaho imbere ukaca wunama ugahindukira ukaraba ko bose bakubonye, ariko winjiye mw'isengero utigera uca bugufi. Tukambara amashapure ku kuboko, ayandi mw'izosi n'iyindi ku rutoki, na zitatu mu mufuko. Mativi wambonye. Bangahe mu gukenguruka abakenyezi mwaguze baga noro ariho mukenguruka bose nuri hari inyuma kazibona. Abigeme mwagize mariage, ndashimiye umukama ubere kuterega narongowe. Nimba mwari muzi ngo na ngiyi iriko sawa, nta ndashimiye umukama urifotoje urahejeje, utahira iyo foto. Naco gituma tuje kurondera umukama tube tuza vy'ukuri n'umutima ukeneye kunywana nawe.